Igitondo kibi mu Burundi kuri Ndayishimiye Varisito mukuru w'igihugu c'Uburundi, abajenerali batandukanye muri leta mvyeyi, leta nkozi, ivyo ni amazina yaciye aha iyo leta ubwo yajaga ku butegetsi. Imyaka 3 n'inusu irarumanye umuyobozi canke umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agiye ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 yotsinda amatora. Ibintu vyabandanyije biyangara, abasirikari bakuru batanguye nabo kubona ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aragira, ivyo Ndayishimiye ariko arakora ngaha mu gihugu c'Uburundi atamugisha ubirimwo, ngo barabona ko igihugu cose ibisaka vy'imbwa vyahiye, ngo ibisata bitandukanye vy'ubutegetsi, ivya politike, ivy'ubuzima rusangi ngaha mu gihugu c'Uburundi ngo barabona ko vyabandanyije bipfapfana, ngo kandi ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari we abiri inyuma. Politike zidafashe, politike zidafise urufatiro ngo nizo zinyegeje inyuma y'ibi biriko biragenda biba. Ata murundi akirekuriwe kugira ico avuga ngaha mu gihugu c'Uburundi, ata murundi afise ico afungura. Igihugu ngo kirabandanya kuba igikene, murazi ko igihugu c'Uburundi arico canyuma gikenye kw'isi mu bihugu vyose, hafi ya vyose ngaha kw'isi abarundi baragowe. Igihugu c'Uburundi kiri mu kaga, ngo barabona ko Ndayishimiye ubutegetsi bwiwe ingingo agenda afata ngo zizogishikana canke zishikanye igihugu ahatemba. Abasirikari bamwe batanguye kuja ku ruhande rumwe, barabona ko ivyo Varisito Ndayishimiye na General Prime Niyongabo bariko barakorera igihugu, mbere na General Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika bariko barakora ataho bizoshikana igihugu. Ni mu gihe Colonel Reveriyano Ndikuriyo uyu aramutswa umugambwe wa CNDD FDD we babona ko inyinyurana riri hagati yiwe na Varisito Ndayishimiye rifise ifatiro, rifise ukuri. Uyu Colonel Reveriyano Ndikuriyo nta kujya iminwa, yaciye avuga ko ivyo umukuru w'igihugu aba yabandanyije akora biba bipanze mu butegetsi, ko yakabaye abishira mu ngiro nyene, ariko akagira n'ibindi abandanya gukorera abenegihugu. Ngo barabona ko Ndayishimiye atagutwara igihugu atamugisha abifisemwo. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hamura tuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwese mudukurikira muherereye ijya nino mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane mwe mudukurikira muherereye muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye mu buseruko muri Tanzania, abari ngaho mu burengero bw'igihugu cacu muri Repubulika y'intwaro rusangi ya Kongo, mwese reka nsubire ndabahe kaze mukanya nido ry'aya makuru, ntuze uje kure. Reka nsubire ndabahe kaze. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibisata bigiye bitandukanye biriko birahura n'ingorane. Reka aya makuru tuyatangurire ngaho mu gisata c'abapfungwa, abagororwa ngaho bari mu mabohero, mu gisata c'amabohero. Abagororwa n'abanyororo baratanguye kugwa mu bubohero bivanye n'uko ngo atawurekuriwe kuja kwivuza. Etienne umugororwa yaraye aguye mu mpimba, yaratabarijwe ku bimenyeshamakuru na cane cane biciye ku kimenyeshamakuru RPA, yaratabarijwe n'abanyororo bagenzi biwe bagira ngo barabe ko bomuha canke yoronka uburenganzira akaja kwivuza bivanye n'uko amagara yaramukitse. Ivyo
niho rero vyashitse kuri ubu ngubu banka kumuha uburenganzira ngo aje kwivuza, none yaraye ashengeye. Ni mu gihe biboneka ko mu ntara ya Ruyigi umugororwa niwe Rugira nawe yaciye ari ku mfiro bivanye n'uko yimwe uburenganzira bwo kuja kwivuza. Abagororwa bapfungiye ngaho muri iyo ntara ya Ruyigi nawe bakaba bariko baramutabariza amagara aramukitse. Mu gisata c'amagara y'abantu ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu nta ngingo ifatika ariko arafata ngo abwire abo bategetsi bajejwe amabohero kuronsa abagororwa uburenganzira bwo kuja kwivuza, na cane cane ko biri mu burenganzira barekuriwe n'amategeko kuhabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza. Ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ibisata bigiye bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu c'u Burundi biriko biramuyobera ukungene afata ingingo. Aravuga ko kandi abamufasha ngo nk'uko yaciye avyivugira akija ku butegetsi, yavuze ko adafise abamufasha. Yarakuye General Alain Guillaume Bunyoni agiheza gukugwa, ngo vyaboneka ko umukuru w'igihugu yamwita ko ari we amugambanira, ari we ashaka kumutembagaza ku butegetsi, ari we amugwanya, ariko Ndayishimiye we akavuga ko ntaco amufasha, ntaco amumariye. Ari navyo vyatumye amukura mu bushikiranganji bwa mbere agashirako uyu Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Ariko nawe naho ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ngo biraboneka ko nta kintu bariko barafasha abenegihugu kuva mu bukene. Inzara iranuma, ubukene buranuma, ibintu byose vyarazimvye, haba igitoro, haba ibipfungurwa. Iyo babajije umukuru w'igihugu ukungene bashobora kuronka ibipfungurwa n'imigambi yokorwa, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abishura ko baja kuvyironderera, ko atari we azobaronderera ivyo kurya. Indya zarabuze ngaha mu gihugu, haba mu gisagara mbere na ruguru no mu ntara za ruguru naho imfungurwa zarabuze. Ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Barabona ko politike y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ataco izogezako igihugu c'u Burundi. Tukiri mu gisata c'amagara y'abantu, abajejwe kudandaza imiti ngo hari bamwe baraye bankiwe guhabwa canke kuronka uburenganzira bwo kudandaza iyo miti. Ngo haribo vyaciye birekurirwa bamwe mu bakomakomeye cane, ngo biboneka ko abanyagihugu ba ntaho nikora ata buryo bazoshobora kwivuza no kuronka imiti, bivanye n'uko ngo abo bagwizatunga bo hejuru aribo bahawe uburenganzira bwo kudandaza imiti bonyine ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe umwe wese mu baciye bugufi muri batoyi bashobora kuronka uburenganzira bwo kudandaza imiti, hama iyo miti igaca igera ku banyagihugu benshi, abanyagihugu bo hasi banyarucari, abanyagihugu ba ntaho nikora nabo bakaronka uburyo bashobora kuronka imiti bitabagoye. Abasirikari bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi biraboneka ko nabo batanguye kubona ko ivyo Varisito Ndayishimiye ariko arakora iwe afatanyije na General Prime Niyongabo ngo ntaho bizoshikana igihugu. Barabona ko igihugu bagishoye mu manga, igihugu bariko barakidandaza. Abasirikari batandukanye baciye banigwa n'agashavu karaniga,
baravuga ko ivyo Varisito Ndayishimiye na Prime Niyongabo babandanya gukora barungika abasirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ari akamaramaza. Barabona ko ibiriko biragenda biba mu gisoda c'Uburundi bishobora gusambura igisirikari, aho buri umwe wese mu gisirikari ashobora kwiyumva ko atakiri umusirikari kandi ko atanyungu afise canke abona zo kuba umusirikari agwanira igihugu. Kubona abasoda b'u Burundi batwagwa n'abansi bakaririmbishwa Burundi bwacu, ururirimbo ruhayagiza igihugu c'u Burundi, bafashwe n'abansi b'ikindi gihugu kandi atari igihugu c'u Burundi bagiye kugwanira, bariko baragwanira igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ntibaririmbishwe ururirimbo ruhayagiza igihugu ca Repubulika y'intwaro rusangi ya Kongo, bagaca baririmbishwa ururirimbo ruhayagiza igihugu c'u Burundi. Biraboneka ko ari igisebo gikomeye cane kiri ku gisirikari c'u Burundi mbere n'igihugu c'u Burundi, kandi ivyo vyose vyagizwemwo uruhara rukomeye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na General Prime Niyongabo, bariko baricira amahera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ngo baraja kugwanya abanyarwanda. Niba haribazwa niba abanyarwanda bagwanyirizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, canke niba abanyarwanda babasanga mu gihugu cabo akaba ariho babagwanyiriza. Ivyo biraboneka ko abasirikari b'u Burundi bafashwe n'umuhari M23 mu gihugu ca Kongo atakiriko kirakogwa ngo bagarukanwe canke babohozwe n'igihugu c'u Burundi, ahubwo uwufashwe afatiwe mu gihugu ca Kongo agize amahirwe ntaraswe n'inyeshamba za M23 ngo ahasiga agatwe, uwugize amahirwe agafatwa n'izo nyeshamba, igihugu c'u Burundi gica kimwihakana. Abategetsi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi baca bihakana ko abo basirikari batabazi, naho baba baciye bavuga imatrikire zibaranga mu gisoda c'u Burundi n'amazina yabo n'ivyangombwa vyabo, baca bihakanwa ko atari co cabarungitse kandi ko abo atari abasirikari b'u Burundi, nk'uko Varisito Ndayishimiye yaciye abigira avuga ko abo basirikari atari abarundi. Vyaraciye bitera akaguma, vyaraciye bishavuza abasoda benshi bariko barungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, na cane cane ko baba baciye barungikwa ngaho muri Kongo ariko batarinze kubisabwa, baca barungikwayo ku nguvu, baca barungikwayo kw'itegeko ry'abasirikari bakuru. Bikaboneka ko rero naho baciye barungikwayo ku nguvu, niyo baciye bahura n'isanganya bagafatirwayo, igihugu c'u Burundi kibihakana. Uwo ni uwagize amahirwe kuko benshi barapfira muri iyo migwano, ibiziga vyabo bigatabwa ku misozi, ibiziga vyabo ntibihambwe, ibindi bigatabwa mu nzuzi, mu migezi yo mu gihugu ca Kongo, ibindi bigatabwa mu mashamba. Bikavugwa ko abarundi bariko barapfirayo bagapfa ubusa, kandi igihugu c'u Burundi ntikigire ico gikora kugira ngo kijabukane canke gitahukane kinakingire abo basirikari baco bariko barungikwa muri Kongo. Ni mu gihe bivugwa ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na General Prime Niyongabo bo bariko baraca amahera igihugu ngo ca Kongo gishobora kuba giha Varisito Ndayishimiye na Prime Niyongabo ku musirikari arungitswe ngaho muri Kongo amadolari 5,000 kuri buri mwumwe. Ayo madolari kandi ntago aca ashika mu kigega ca leta canke ngo aronswe abo basirikari, ahubwo aca aja mu mifuko y'abajenero batandukanye, bamwe bamwe ni akagwi gakomakomeye cane karimwo mbere n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye.
abajenero batandukanye rero batari muri ako kagwi canke batabona ibintu kumwe nabo bakaba batanguye kuvuga ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo bagasaba Varisito Ndayishimiye gufata ingingo zibereye akareka gusambura igisirikari ca FDNB igisirikari c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama uraca uja ngahe buryo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.